Nk'uko rero mubibona nimba amaso atampenze turabona yuko mu minsi iza tuzoha ikaze umunyamuryango mushasha muri presidence. Sinzi ko ariko namwe mubibona, je niko ndabibona. Ibi ni ibintu binezereje guko jewe ndanka gukora ibintu ku gahato. Hari ukuntu aba bakoroni umenga bagomba kutwigisha umwanya wo kuvyara, umwanya wo gucutsa, umwanya wo konsa, umwanya wo kugirane, ariko wabikurikirana neza ugasanga ico bita umuryango si bo duha definition y'ico bita umuryango. Umuryango abantu ba mbere bazi ico bita umuryango n'abantu babirabure, duhereye ku muvyeyi uravye ukuntu umuvyeyi kuva kera yiyitaho, inzara itaratera umuvyeyi ukuntu yiyitaho ndetse na communauté ukuntu yamwitaho iyo yibungenze, ugaca uja no mu gihe cyo kwibaruka uravye ukuntu umuvyeyi w'umwirabure umubabaro acako iyo ariko aribaruka n'imisi ihera ari kumwe n'umwana. Benshi abarundi kazibonsa imyaka 2, abandi bakarenza ko uwo bishitse umwana ntiyo nk'imyaka 2 ikwiye baca bavuga ngo uwo mwana ni ngo yavyaye ntahekana. Ntushobora gucutsa mu migenzo y'ikirundi umwana atarakwiza imyaka 2 atari ubunyene haje yoza bwonko abana basigaye babahifungo n'amata. Rero ibi ni ibintu vyiza kuri twebwe kandi bigaca bigaragarira ababazo yuko nimba muka president asanzwe afise abana 6 yo kwibaruka uwundi, iyo ideology bazoza kudupompa ngo nidihebe kuvyara bazoyizana gute? Je sindi muri babandi bavuga ngo umuntu navyare n'udafise uburyo ngo avyare. Oya, je ngomba yuko umuntu wese araba uburyo bwiwe akibaruka bashoboye kurera. Afise vyinshi navyare beshi kubera bishaka, afise bike navyare bake, ariko ku bushake bwiwe apana ivyo umuntu wunda mupangi. Niba ushoboye kuronka ibitunza abana 2 vyara abo bana 2 batunge neza. Nimba udafise n'ivyo tunga umwana umwe, hagarika kuvyara. Iyo mentalite yo kumva ngo ni ngombwa uvyare nico kimwe na mentalite yo kumva ngo ni ngombwa uvyare beshi udafise n'ico batungisha. Ubona ati nta buryo mfise, hagarika kuvyara. Baho uko nyene mugabo ntuvyara umwana azoza kugorerwa kuri ino satacu ufise umuha. Nimba ufise uburyo bwo kuvuga ati mu buryo mfise umwe na canke 2 no batunga vyarabo. Nimba ufise uburyo bwinshi uvuga ati je n'abana 10 no batunga vyarabo. Ariko bibi bintu utahura neza, bibi bintu wumva ko bikuvuye ku mutima. Apana bijya bintu vyuko iwabo bapanze gukororinda baca baza kutubwira natwe dukororinda. Iwabo bapanze abakobwa barongorane twe tudongorana. Iwabo bapanze barongorane ku nguvu. Bikwiye kuba ubushake bwa buri muntu. Urumva apana ku gahato ibintu umuntu ababona ati ibi ni ibintu bifitiye akamaro. Rero kuba president yarasanzwe afise abana 6 bo kongeramwo n'ubundi ni ibintu vyiza guko aba bazungu baca babura intuzeye guko ntuza kubwira ntushobora kubwira nk'uyu madame president ngo mandaguhe ngo uyu first lady ntuza kumubwira ngo mandaguhe ngo amahera y'imfashanyo ngo yo kugirisha inama z'abagore ubabuza kuvyara. Bo mubona gute? Bo mugira ati wewe bonye uri bungenze twebwe ntikuza kubuza ntivyoshoboka. Rero ibi ni ibintu vyiza ku gihugu cacu. Je mbona igihugu cacu kiriko kibandanya kija gifata intambwe nziza cyane nubwo tubizi neza yuko ngo nta nyambi buragahonzi. Ico ni kintu mu kirundi kihari, ariko aho amaso ageza nta muntu numwe atokwishimira urugendo ubu turiko. Dusengere rero ibiri imbere, ibiri inyuma twarabijabutse, dusengere ibiri imbere kugira ngo habandanye ari heza kuri twese n'igihugu cacu. Mugire rero umunsi mwiza mwese, nakagaruka. Kora commentaire na share. Bye.